ari urukundo, mugatambuka na ntaryo mugize urunani muri ekereziya imwe ya Yezu Kristo. Mwaribukijwe kandi ko muri urwo rugendo rw'ubuzima ubuhirwe nyabuhirwe budusaba kubaha no gukurikiza amabwirizwa y'Imana. Akaba arico gituma rero agatima mpanuzi kacu kama gakenera kuregwa no kumurikirwa na Mutima Mweranda kugira ngo umuntu ashobore kuba intwari ikunda ikongera igakora ibyiza. Waruka, nta muntu n'umwe adashaka kugira iteka mu buzima bwiwe. Muri izo nyigisho abepiskopi bacu babakiriye inzira y'iryo teka. Iyo niyo nzira y'ukuri kurusha ibidutandukanye. Murabandanya kubishingira intahe no muri bakuru banyu. Hanyuma mwarahejeje murigishwa ibitari bike. Mwaribukijwe k'umusaraba ari ikimenyetso c'urukundo Imana yakunze abantu, ko nabo bahamagariwe gukundana hagati yabo. Mwaribukijwe ko mu buzima atari ukugenza umutwe ng'uruyuji, ahubwo ko ari ukugenda ugira uti mbega mvahe ndiko njahe. Mwaribukijwe ko ubuzima ari urugendo, ukugenda mwerekeza